kandi umubiri w'umuntu ukaba ugizwe n'ibintu byinshi. Ucugereranya utino n'umuntu, ni iki gituma umuntu ahema, ni iki gituma umuntu amera imishatsi, wamubaga ugasanga n'ubundi ya mishatsi nturonka iyimerera. Nico gituma rero umuntu burya umuntu arayobeye rero bimwe mu byo bagenda bamenya mu bintu bigizwe n'umuntu, mu bintu bigize umuntu, nivyo tugenda tuvuga. Burya umuntu hariho nivyo tutamenya Imana iza yaramuterekeye mu mubiri wiwe. Mugabo uno munsi kubyo tuba tumaze kuza turabona ku mbuga rero ngurukana bumenyi, baraheza bakaza baravyandika. Igihe bavyanditse natwe tukabisoma, tugaheza tukabibashikiriza. Izi fibre rero mu buzima bwa buri munsi ziba zikoreshwa n'umubiri mu byo kurya bitandukanye. Nubwo rero zikomeye mu buzima bw'umuntu, ubutaka ari ryo vu riba ririmwo n'ubushobozi bwo kwibasirwa n'indwara. Iri mu ivu haba dusanzwe turimamwo ibintu, niryo riheza rikaba rivamo indwara zitari nke. Rero kubera rero rimwe tugenda dushiramwo ingeri, tugashiramwo n'ibindi bintu byinshi, rero hariho ibigenda bifata umuntu ugasanga arankirika, hagenda hankirika ya mafibre. Ariko ingano murabizi ko kenshi batazitera mu mase, uretse gusa hariho n'abasigaye bazitera muri ya ngeri. Ntivyari vyiza, mugabo urumva abantu baba bakeneye kwimbura byinshi. Ariko ingano zitewe ahantu heza, hagiye ifumbire ry'ikirundi ryiza, nka rya ry'inka, ry'inkoko, ry'ingurube, izo ngano nizo umubiri w'umuntu waba ukeneye. Nayo ubundi mwivu ingano zigiye canke ikindi gitegwa cyose kigiye ahantu hagiye engrais chimique, ingeri ijyanye n'iri chimique yakozwe n'abantu, ico gitego ugisangamwo ibyo bintu, bikaba ari byo nabyo biza kwankiriza umuntu. Ariko uno munsi tuko tuvuga ingano ziri naturel, ingano kama. Rero mu buzima bw'umuntu birakenewe cyane. Ibyatsi rero harabaho n'ibyatsi usanga ari bibi, hamwe n'ibindi bibazo bindi. Nk'ibyatsi usanga ari bibi twavuga ko ari bikigabasha. Ibyatsi dufashe nk'intuzeye irengarenga, nigeze kubona ahantu irengarenga bazivomeza amazi mabi anuka ukuntu. Rimwe bakunda kuvuga yuko ijya miti bapompa ibitegwa, hariho imiti iyo bapompye byinshi bica bijamo nyene. Rero no kuvuga niyo uvomereye irengarenga n'amazi mabi, ubwoko bw'amazi mabi sinirigwa ndayababwira, bakunda kuyadaha ahantu usanga hatameze neza, kubera ariho baba bayarose bakaca bagenda bakavomera. Icyo gihe irengarenga nturonka ingene uzironga neza bigize, hariho n'ibijya indani nyene mwirengarenga ugaje usanga bimeze nabi. Ariko irengarenga uyivomeje amazi meza ukagira urahora ubona yuko n'abandi bagenda bashiramwo zayire gutyo, nazo nyene ntiziba ari nziza. Ariko kubw'abantu hariho abazitera bagomba kuzidandaza, ntabwo ushobora kubirinda, wamusanga twabigiyemwo ibyo bintu. Aricyo gituma umuntu iyo ariye ibyamwa, umwembe ntangre barinda gushirako ibi by'amavoka, ivoka iyo ryahiye nyene uraryamura ukariziga ugaca ugihereza. Uretse yuko hari abantu kenshi bagenda bashira ku munyu, nayo ubundi voka ririfitiye umunyu waryo gutyo. Tuba twifuza kuza tubahanurira gufungura ibintu bine naturel 100%, biri kama 100% nk'amavoka, ibi byamwa iki.
ariko hari igihe nyene usanga amahera atari ikirenga, ugaca usanga nyene abantu benshi bagiye barihereza ibintu bigenda bibakururira mu ngorane. Bakunze kuvuga ingano co kimwe n'ubushaza canke ibigori. Muramaze kumva ibigori vya kawunga kenshi hariho igihe biva muri Uganda ibindi bikava muri Tanzania. We wabiraba canke ukaraba ubugari bw'ikirobeke babujanye mu mazi barinika bimaramwo iminsi nta n'akaryohe kakirimwo, ariko wowe ukabubona bakabwita inyange, mbe n'inyange canke inyange n'ibwirabura. Ariko ntibibagirwe yuko nk'ubugari bw'intuze bw'ubududu burya nyene bwirabura yuko aribwo burimwo ikintu gusumba burya bwera ukunda kubona ngo buribwa n'ababosi canke ibigori ugasanga bijya nyine bya kawunga biva nko muri Tanzania canke Uganda no mu Burundi basigaye babikora, ugasanga babanje gukobora ko tujya dushishwa two hejuru. Urabona ikigori iyo watetse ibigori, intete z'ibigori ukaziteka utabanje kuzikobora urabona ko zigira igishishwa. Kiya gishishwa rero iyo bariko baragira burya bugari bwa kawunga, bijya bishishwa rero ubona barabikurako. Igihe rero babikuyeko kandi ari byo bifise akamaro, irya kawunga muri rusange ntaco iba ikimaze. Rero n'ubugari bw'ubududu iyo batabuzize nyene ngo bugire ryafira canke bugire bugume bumeze neza, apana ibyo kubushira mu birobeke. Ugeze kubugira nk'ikirobeke buba bumeze nk'intuze nk'umukembe, n'umukembe ntaco urimwo co kimwe n'ubuswage. Mugabo hariho abantu nyene ubavuga ibintu ubona gukubita, co kimwe n'ingano rero baravuga yuko ifarini ijya nyene tugenda kurondera tugakuramwo imikate, ijya mikate yera bawita pain blanc wera. Ujya nta kintu kinini kirimwo nk'uko wokwakira umukate. Ndamaze kuyibona aho i Bujumbura bayidandaza, usanga nyene isa nyene nka kurya k'ubugari bw'ingano mugabo bahindiye bakagira umukate. Biratandukanye, bakubwira yuko umukate uri naturere ugizwe n'ingano, za ngano batakuye ko tujya dushishwashishwa ukunda gusanga ari wowe ingenzi 100% gusumba wa wundi wera. Nivyo rero bagomba kutubwira ngaho ku kamaro k'ingano. Twababwiye ko bifise isoko rya fibre. Ingano rero zikaba zirimwo fibre, bikaba binashobora no gutuma abantu benshi bakoresha ibyo kurya bifise fibre mu buzima bwa buri munsi. Ubwoko rero bw'ibyo kurya by'ingano zikoreshwa mu byo kurya biratandukanye, nk'umukate wuzuye, by'umwihariko ku bantu benshi bakunda umukate urimwo ingano. Umukate rero kenshi twe twirira imikate irimwo ingano, mugabo urumva umukate wuzuye ni wa wundi w'ingano zihindutse, apana za ngano zera. Zirya zera twababwiye yuko ziba zakozwe bamaze gukobora, bamaze gukura ko kajya kantu kagashishwa kari hejuru, nako niko kari akingenzi. Cyo kimwe n'ibigori canke ubushaza. Mwarigeze kubona hari igihe pamu yigeze kuba itanga ubushaza uburavye bumenaguye, no kuvuga nta kaje gashishwa kurushaza hejuru kaba kariko. Ziraryoha mugabo hariho ikiba kibuze, kaya gashishwa nyene niko kaba gakenewe mu buzima bw'umuntu. Cyo kimwe n'irigi twarababwiye ko ka gace k'inyuma, kaya gace k'inyuma kera bakita blanc d'olive, niko kaba
kaze gusumba kajya k'umuhondo, kandi ugerageje kuraba kajya k'umuhondo niko kanaryoshe, mugabo bagaca bakubwira yuko kajya gasumbwa na kimwe cera, iyo kitahiye neza umega kirakenjagurika. Rero ni intete, uko duteka intete nicyo gituma bakubwira yuko nk'abanyamugamba bakunda intete, ukunda gusanga bakomeye cyane gusumba kurya intete. Rero urumva yuko biba bijyana na kajya gashishwa k'inyuma. Kurya ibijumbu ntibyasabwa yuko ibijumbu babikura ko ibishishwa, ahubwo utetse ibijumbu amaganda ukura ko agashishwa. Burya ikijumbu kigira ibishishwa bibiri, hariho udurabe ukuye ko n'ugwara agashishwa k'ikijumbu wagitetse indani, nimba ikijumbu gisa n'agahama inyuma, kagahama kazize, ukuye ko agashishwa ukunda gusanga hajya kajya agashishwa k'agahama kari hariho akandi kantu gasigara ko gasa n'agahama nyene. Rero ikibazo abahwase ibijumbu baca bagira kaya kantu ntibaheza ngo ntibakarya. Oya, urumva ko bitandukanye n'ibirayi. Ibirayi bitetse amaganda navyo nyene byategeza kuba bimeze uko, ni ukuvuga ikiraya wagitetse ukagiteka mu mazi, rimwe rimwe byasabwa yuko byasabwa yuko ikiraya ugitonora, ucitonorera n'urwara rwawe, hanyuma ukagikoza ibindi bintu. Nigeze kubona bwa bwoko bw'amafiriti y'ibiraya babanza kugira uko nyine bagatonora, hanyuma ikiraya ni bya bindi bagira sote, ndabyibutse. Benshi rero baratonora, hanyuma bakuye ko kajya gashishwa bagaca bagira sote. Rero ijya sote niba imeze neza gusumba amafiriti. Sinzi rero abantu ko babyumva, mugabo uno munsi turi ku ngano. Ingano rero zirimwo ibyiza byinshi, kandi zikaba zishobora no kwibasirwa n'ibibazo n'ibindi twabibabwiye. Ibibazo byaho zarimwe, tukibuka rero yuko ibi byose biba bishobora no gutuma ingano zikoreshwa mu buryo bwiza, haba harimwo ibyo kurya byiza, kandi bikaba bikungahaye cyane. Ingabo zishobora gutera abantu, ingabo mbi zishobora gutera abantu indwara zitandukanye. Kenshi rero muri izo ngano haba harimwo ibyo twokwita gutega basha. Ibi twita ingabo ni ubushobozi buba buri mu kintu. N'umubiri w'umuntu urafise ingabo ziwugwanira, havuye Imana haza abantikoro b'abasirikare b'umubiri. No mu ngano rero hariyo ingufu ziba zirimo indani, mu gihe zamaze kwankirika uca wumva yuko n'umubiri uzihereje bitaba ari byiza. Zikaba zifise akamaro kanini rero ku buzima bw'umuntu. Ntabwo ari byose ariko, ntabwo ari ingano zose ariko zirashobora kuba zitera ibindi bibazo. Ni ukuvuga ibintu byinshi tugenda turya kenshi, muramaze kumva nko mu Bushinwa za Canada yuko haba hariho inkoko batera inshinge, cyane cyane za mutoyi, batera urushinge mu kwezi kumwe inkoko ikaba yabaye nini. N'ahandi ugasanga nk'ibiharage nabyo nyene byeze mu mwanya mutoya, ugasanga n'ibigori nuko. Rimwe rimwe urakunda kwiyumvira uti none aba bantu ko baduha ko baduha ifarini nyinshi irenze, kandi ukaba wumva bashobora ku isi yose, babirima gute gabasha, babirima gute? Rero twasanze nabo nyene iyi engrais chimique canke aya maorgane genetikement modifié, sinzi ngene no bivuga mu Kirundi, bavyita OGM. Ibi bintu bituma ibyo bateye bikura byihuta, nabo nyene baba babifise.
arico gituma ibi bintu byinshi, ibi vy'amakaroni, amantuze, n'ibi vy'amabiscuit, ibi vy'amantuze, amashokora, si ngombwa ngo umwana wanyu abifate igihe kininiya naho woba ufise amafaranga. Mukubitire kurya inanasi, umukubitire kurya imicungwe, imyembe, ibi byose biri kama. Areka ibi bintu kenshi tugenda dukura muri alimentation, nari mvuze farumasi. Rero n'imikate igihe wamenye ingene bashobora kwikorera umukate, wari ukwiye kuyikorera kugira ngo ugire ya mikate itera, wa wundi bita pain blanc mu Gifaransa. Ibi rero bizoheza bigufashe kumenya akamaro k'ingano. Ingano rero zikaba zituma haba ubwoko bw'imikate nyene bwinshi. Imikate igira ubwoko bwinshi. Nagerageje kurondera mu vyerekeranye n'umukate wuzuye w'ingano. Ngomba rero ndababwire bikeya mu byo nashoboye gutora. Umukate wuzuye rero w'ingano, ico bita mu Congereza, ico bita whole wheat, nico mukanya duhava tuza dukorereko. Mu buhinga bw'ivyuma batumirire amate, hanyuma dukomeze turagaruka rero ku vyerekeranye n'umukate wuzuye. Turakomeza n'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese. Twariko rero turababwira umukate wuzuye w'ingano, whole wheat bread, canke whole wheat brown bread, canke pain complet. Umukate wuzuye ni umukate rero uba ugizwe n'ingano zuzuye, ni kuvuga utigeze unyuzwa mu ruganda ngo ube wokuramwo bimwe mu bigize urugano canke wongegwemwo n'ibindi bitandukanye n'umukate w'umwero tumenyereye. Umukate w'umwero rero cyawumva yuko hariho n'ibindi bashiramwo. Ubuyi bwobwo buba bugizwe n'ibishikangira 10 canke binarenga. Rero uyu mukate ni ingenzi cyane ku buzima kuko ubonekamwo urugero ruri hejuru ya y'amavitamine n'imyunyu n'amafibre ndetse n'amaproteine, mu gihe umukate w'umweru nawo uba wiganjemwo ibinyasukari gusa n'amaproteine make. Rero ibiboneka mu mukate wuzuye, cakindi twababwira umukate whole bread, nibi umukate wuzuye ubonekamwo ya mafibre twamye tuvuga, ugaheza ukongeramwo n'ico bita manganese, hanyuma ukongerwamwo na magnesium, harimwo fer canke ico bita copper, umuringa, hakongera hakabamwo vitamine ya B ya mbere, B ya gatatu, hakajamwo B ya gatanu, hakabamwo na B ya gatandatu, tugasangamwo rero n'amaproteine, bya bindi bavuga nsanganyangaburo, ntanganguvu, ndemamubiri, navyo usanga byibereyemo mu mukate w'ingano. Akamaro rero ku mukate wuzuye w'ingano, isoko ry'ingenzi y'amafibre twabivuze. Abantu benshi ntibanabasha kugeza ku rugero rwa fibre ziba zikenewe ku munsi. None ugaca wiyumvira uti none borya gute? Borya ingano gusa? Oya, nk'uko twagiye tubivuga, nuko woza urahindura. Uno munsi uriye ingano, noneho turiko dufatira ku mikate. Kenshi imikate noneho n'ingano, mugabo urumva ko kenshi wogenda ufungura umukate uhindutse
ukama apana uyu w'ifarine tugenda tugura iyi mikate yera oya ni za farine zimwe zigezweho dusya ku mashini tukagenda tugasya ku mashini rero kubera ubuzi ngene bategura umukate ntiwiriguragorana nka kurya ku mukate uciye muri Azania n'ahandi rero nkuko tubibabwiye yuko ku munsi ntabwo twebwe dufata ibintu byuzuye by'amafibre no mu mukate turiye gatoya ntabwo tuba dukwiye abahinga rero mu byo kurya mu byo gufungura canke ivy'imirire mu kinyarwanda no kuboneza ibyo gufungura byuzuye icyo bita mu Congereza Academy of Nutrition and Dietetics batanga inama zo kurya nibura fibre 21 kugera kuri 25 z'amagarama aho ni ku bagore bari munsi y'imyaka 50 hanyuma na 30 kugera ku 38 ku bagabo bari munsi y'imyaka 50 ku barengeje iyo myaka bojya kuva ku 21 kugera ku 30 rero muca mumva rero ko abadamu bajya nkeya abagabo nabo no kubera bakoresha ibintu by'inguvu cyane abagabo nibo bakoresha nyinshi abagore bakoresha 21 garama 21 kugera kuri 25 ku munsi za fibre mugabo abagabo nabo bakoresha hagati ya 30 na 38 ku bakuru nabo bakuze barenze imyaka 50 abo bose abarenze imyaka 50 bakoresha kuva ku 21 kugera ku 30 z'amagarama ya fibre umubiri ukeneye ariko muri rusangi twisanga izi garama ntabwo tuzikwiza ubushakashatsi rero bwarerekanye ko abantu benshi batarenza ku munsi urugero rukenegwa kwa fibre batarugezako agace kamwe k'umukate twatundi tugenda twihereza muri rusangi burya umuntu naho yoba ariko arafungura umukate mu gitondo ntiyarakwiye kwihereza akantu gatoya kuko hari igihe wihereza icyayi cya mukaru ugashira kwa gakate twatuntu twa sengsa duto ugacuhera aho nyene umushishito urandagata rero mugabo wakiriye umukate nyene w'ingano muniniya ni kugira ngo ukwize za fibre umubiri ukeneye buri munsi ukawihereza biraheza bikakugirira akamaro kaniniya cyane ikizo bikwereka nuko guhera mu gitondo kugera ku mugoroba niyo saa sita utogenda gufungura wabuza akanya nta nzara ugenda wumvise ni ukuvuga umubiri uba wakiriye fibre ni ukuvuga za nguvu umubiri ugenda ukoresha buri kanya guhema gukora kunama kugenda kugirane izo nguvu rero ziba zabaye mu mafibre umubiri ukeneye urazironka hanyuma ntusubira kumva uri febre mu mubiri mu gihe uri kurakora ibintu agace kamwe rero k'umukati mbe ndavuga umusigati wuzuye kabonekamwo garama 3 za fibre kagace duhora twihereza muca mumva rero yuko muca mumva rero yuko n'imiburi umuntu yategeza kurya umukati inshuro 3 kurya umukate mu gitondo saa sita ukawushirako kugira ngo ukwize za fibre basi na 20 zose ubundi utugarama 3 twa fibre kandi ku bahungu canke abagabo batarakwiza imyaka 50 dukenera hagati ya 20 na 30 na 38 uca wumva rero yuko nta n'icya kabiri dukoresha oya nta n'icya 98 dukoresha bibiri bya 98 kwijana dukoresha uca wumva rero yuko umuntu impamvu iki gihe imyaka yo kugabanuka ko kubaho bya bindi bita espérance de vie aho bigenda biva ni gute umuntu
yogira imyaka 15 kugera ku 50 ugasanga yamaze gusaza, wewe uvyiyumvira gute? Ariko abantu babayeho kera ba Goriyati n'abandi bagiye bavuga mu itanguriro ku umenga ni kigabane ca 4, ugomba uhere ku ca 3 kugera ku ca 5, babandi bagiye baramba, ukaza wumva umuntu amaze imyaka 900, iwe wibaza ko byari byavuye kuki? Nuko abantu bafungura ibintu kama 100%, nta engrais chimique barigigire bagira, kandi ibintu barabironka ku bwishi. Umurima wa Edeni wari ukihari, ivyamwa barabyihereza ku bwishi. Ariko gituma bafata karorero nuno munsi yuko ivyamwa nubwo byabaye poliwe byankirijwe, ugasanga ikintu kugira kihabe ku isi barinda kugira engrais chimique bagateramwo. Nubwo biruko twari dukwiye kubyihereza, basi tukitwa yuko tuko turagarukana ka kera. Icyo gihe umuntu yiha ivyamwa azotandukana kubyerekeranye no kuramba n'umuntu atagiye abyihereza. Cyangwa uwundi muntu akayafungura nabi, wowe wibaza ko yafunguye neza. Bya bintu bagenda bahitana ku ma alimentation. Byinshi rero mugenda muhitana kuri alimentation, byinshi biba byaragizwe byinshi nibiba byarahinguwe. Mugabo gacu usanga murabikunze, haguhitana ibibogaboga nka bya bindi bakoresha mu Buhindi, muri Zambia, Uganda. Gusanga mu Buganda umugabo waho umwe ariko arakina nka basket, yifutse nk'abagabo bangahe b'abarundi. Yukibaza none je ko nigeze kubabona bariko barakina nk'umigo, ugasanga ni equipe y'abantu nka 11 bose ni barebare, baza gukina bagakina n'abarundi, ugasanga barabajya uburebure. Rero uri kurakina basket, murazi ko bisaba no kuba uri umuntu muremure. Rero muca mwumva rero yuko gufungura ibintu kenshi biri kama mu Buganda, muramaze kumva yuko bagenda bafungura n'ibitoke bakabicumba, biba biri naturel, bakirira bagashira ku mutoto bakarya. Rero na Zambia kenshi bagenda batambaye amarori benshi, muri rusange nko kwijana usanga bambaye amarori bari nko ku 30, 20 kwijana, 15 gutyo, kubera nkuko abantu benshi uwo babona hega basha kuri stade canke ku munsi mukuru w'imisa kabuhariwe ku bantu bamwe bamwe. Ukunda gusanga abantu ari benshi, ubaravye ukabarabira mu bwishi, urashobora kuvuga uti aba bantu benshi baragwaye amaso kubera baba bambara amarineti. Mugahandi ugasanga ni umwe mu bantu benshi. Uca wumva rero yuko mu byo bafungura haba harimwo ibibogaboga, ibintu naturel. Mu Buhindi naho bashobora guteka, urabona bobo yuko ariho hari isoko y'ibitunguru byera by'agahama, onyo rouge. Ugashobora gusanga yakiriye nk'ibitunguru nka 30, onyo rouge, naho iyo bicanga na onyo blanc, kabiteka bigasha, ugasanga ariko abifungura ku bugari kujya bafungura intore. None wumva uwo muntu yoreka kugira amaso abona gute? Kandi mwumvise yuko ibitunguru kenshi bikunda kubifungura mu salade, bijya onyo blanc, onyo rouge, ugacanga betterave, ugacanga n'ibibogaboga nk'ama persil, ugacanga amavoka n'ibindi tsiriwe turababwira nk'amakaroti. Ukunda guca usanga umuntu atagwara amaso, ahubwo acakanura akabona neza. Wumva boreka kuba bameze neza gute mu gihe bajya ibintu bini naturel? Ikizo bikwereka nuko uzosanga benshi nta marori bambaye. Ukacukunda gusanga abantu bambara marori niba abandi baravye mu mamashini bigere mu zabukuru, abantu bakuze.
mugaye no iwacu kenshi ugasanga umwana kandi n'abana nabo nyene amaso kenshi hari igihe akunda gupfira ku mateleviziyo muga naho harabamwo n'uku kuntu ibyo dufungura bitaba byuzuye. Urumva wowe ushobora kuvuga yuko ujya umukate mu gitondo mugabo ukajya kakantu karimwe amagarama 3 kandi wategeza kugira amagarama 21 kugera ku 38 ziri muri ya mafibre umubiri ukenera mugabo ukaburiye kaga kate katoyi nako nyene ataraka umuntu ze sakurugano ruri naturel ahubwo nakingano zahinguwe bigaca bivamwo ya mikate yera nayo ikabitaza na byinshi bya bindi bahora bavuga kuvala uwo mukate ugasanga uvala ibintu bikeya. Ubushakashatsi rero bwagiye bwerekana ko ku bantu benshi batageza ku rugero twari twabibabwiye rwankenerwa rw'amafibre umubiri ukeneye. Fibre no mu bindi bintu biriyo. Nico gituma rero nk'ubu wari kuriyumvira uti none twoga imikati ngahe kugira ngo dukwize izo fibre. Oya, fibre zirahari no mu bigori, mu bugari bw'ibigori ziruzuye. Muga mu bugari bw'ibigori naho aho bitandukanira abenshi uno munsi ku mabotike nta mwanya wo gukaranga ibigori bagira. Nico gituma nimba ushaka kujya fibre zikwiye mu bugari bw'ibigori genda ugura intete. Kandi uno munsi rero hariho n'ibindi biri compliqué. Byare twaraguze ubugari bw'ibigori dusanga bwuzuye ikirori na tuja tugenda turashwanira wa muntu yabuduha acha tubwira ati mumbabarira no munsi babuhujije jewe ntahari. Yadusavye imbabazi kubera iki kugira ngo ibigori murazi ko nkuno mwaka mu Burundi byimbutse byasaba rero ko kugira ntibibungwe murazi ko bitamara iminsi baca bashiraho ikirori na ya yindi miti hariho n'indi miti bashiramo. Rero ugeze kugira ngo ushobore kubuhuza bucike ifu byasaba rero yuko uca uronga naho icyo kirori nakitaba caheze uca uronga bya bigori hanyuma ugafata umwanya wo kuvyanikira bikuma hanyuma ugaca ufata umwanya wo kubisya umwanya wo kugira kubikaranga neza ntunabizigize hanyuma ukaraba ko utaca ujya ubugari burimwo fibre nziza. Nayo ubundi fibre zidakaranze ubugari bw'ibigori nako budakaranze uca usanga bwo nakugirira nabi ugasanga mu nda habaye bimwe bya diare canke bya bintu byo gututumba mu nda gutyo. Ni nkuko baba wakiriye ikigori kitokeje ukakigujagura kigaca kikugirira ingaruka. Niko biba bimeze. Rero byari ngombwa yuko abantu bose twiga kujya ikintu kiri naturel. Ibigori bakabikaranga n'ingano barazikaranga benshi bapfa kugira gutyo. Ngira muramaze kubona yuko muri bijya bakoramwe ubuyi nk'amahonda yera barayakaranga byema bakabikaranga izo ngano nyene barazikaranga nivyo biba ari vyiza kubikaranga kubera birazana fibre zimeze neza. Rero kujya fibre zihagije bifasha ugungano gwingene umubiri ugogora nyene kugogora ugungano ngogozi tubivuga ku mushishito n'ibindi bitandukanye. Hariho umushishito hakaba igitigu hakaba amafyigo ivyo byose biyungurura biyungurura ivyo twihereje hanyuma bigakuramo imicafu imwe igaca mu mwanda muto yindi igaca mu mwanda mukuru yindi igaca mu mubiri. Mwarumvise yuko umubiri w'umuntu ugira utuntu nyamba batwita udupore kenshi muzobibona ku muntu akunze kuba afise utuntu bita tw'utwoya udupoire hajya hose uzobona akantu menga hameze ugoya hajya ho haba hibonekeza haba hari akantu k'agatoboro
iyashiso ishobora gucamwo icuya. Benshi bagasohora imyanda yabo biciye mu cuya, abandi mu gusohora umwanda muto, abandi munini, gutyo ibyiza rero bikaca bigenda bikaja mu mubiri, bimwe bikavamo amaraso meza, ayandi akaja muri bya bindi bita gaze carbonique umuntu ahema asohora. Mwari muzi ko amaraso agenda gute, asohoka gute? Umuntu arayahema, umubiri urahema, amaraso mabi akagenda, ukaguma ugwana nuko amaraso meza aza. Hamwe umuntu abura amaraso n'igihe umubiri wiwe indani haba hari iyindi ndwara, bigaca bihurirana rero nuko haba bya bindi bya eshanje ya inspiration na expiration byo guhema, ugasanga amaraso aragiye araheze. Cyangwa ugasanga n'abasoda b'umubiri bari mu maraso nabo bagiye barayakonsoma kubera bagiye barayatwara kubera batanguye kurwara. Ibi rero by'amafibre rero mumenye yuko bikaze. Kurya fibre rero zihagije nivyo twari tugeze ko bifasha ugungano ngogozi rwawe gukora neza. Urumva ko ari muri rusangi, n'ubwonko bugakora neza, bugahema, bukagirane. Ubwonko bwasagirijwe ni hahandi uzosanga butagihema neza, udutsi tw'ubwonko tukasambuka tukameneka, ugaca usanga noneho hagiyeyo na twatuntuze duhute batwita udutumeur. Sinzi ko mu Kirundi twashobora kubivuga, kwa kungene usanga ubwonko bwagwaye, ugasanga hagiyeyo ibihutehute, gutyo bigaca bisaba ko bakubaga, n'ubundi batabibaze neza ntukire. Byasaba rero yuko umubiri wose muri rusange uhereye ku bwonko byagira fibre zikwiye, tukajya fibre zikwiye, tukazikura mu byamwa, tukazikura muri ibi binyantete, byose tukabyihereza. Rero umubiri ni wawuhereza ibintu byiza bizoheza bigufasha. Hanyuma ntitwabakumiriye batweretse yuko telefone ifise ikibazo. Rero twari twashatse kubaha umurongo ariko telefone irafise ikibazo muri kano kanya. Turakomeza n'ikiganiro cacu ufasha rero kugabanya ibyago, wa mutsima canke umukate w'ingano ufasha kugabanya ibyago byo kwibasigwa na diabete yo mu bwonko, nako yo mu bwoko bwa kabiri. Diabete hariho iza mu bwoko bwa mbere ntibirakara. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri rero iza ifuta, cyo kimwe na za hepatite igitigu cyo mu bwoko bwa mbere, icyo kenshi hariho igihe gikira. Sinzi ko ari cyo mu bwoko bwa kabiri gikira byoroshe. Ivyo bita hepatite ugasanga igitigu kigeze nko ku rugero wa gatatu, hahandi kiva bakama bagenda bavoma ry'amazi. Sinzi ngene bayita mugabo muri rusangi bavyita ponction. Rero byasaba rero yuko hanze ho biba bikaze, hanze biba biri ku murongo yuko umuntu aba afise umudogiteri amukurikiranira umuryango. Buri gihe ntagenda kwipimisha ngo nuko agwaye, ahubwo aja kwipimisha ngo arabe umubiri wiwe aho ugeze. Rero igitigu benshi bari bakwiye kucipimisha ku bushake bwabo, bari bakwiye kucipimisha, bakagenda kwa muganga bakarabisha ko nta kibazo igitigu kigira. Kuko igitigu jendeke kukubesha gira afise ubuzima kirumara mu muntu. Igitigu kidakoze ibyo ufunguye ntibihoka. Urabyumva? Ibyo ni bya mbere. Ibya kabiri nabyo ni byinshi, ntabyo novuga ngo mpetse. Umukate rero wuzuye w'ingano ubonekamo igitigu tuzokigarukako ikindi gihe. Umukate wuzuye w'ingano ubonekamwo urugero ruri hejuru rwa magnesium.
uyu munyu rero wa magnesium ukaba ari ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu kuko witabazwa mu buryo bw'umubiri ukoresha isukari. Magnesium ni nk'isukari ndetse no mu ikorwa ry'umusemburo wa insuline. Rero insuline imeze gute? Insuline, umubiri urikorera insuline. Iyo yagiye hasi n'ubundi barayigutera, iyo yagiye hejuru n'ubundi bagutera insuline igabanya insuline yarenze wari ufise. Muca mumva rero yuko umukate w'ingano n'igitangaza. Byasaba rero yuko ugira nte uwurya umukate w'ingano ukawihereza. Umukate w'ingano atari utumenyereye pe France wera gutyo, ahubwo ingano ziri kama ukaraba abantu bazikora ukazura wihereza. Ikindi, umukate w'ingano ukaba ufasha kugabanya ibiro. Umukate naturel ufasha kugabanya ibiro. Ubushakashatsi bwasohowe na American Journal of Clinical Nutrition bwerekanye ko cyane cyane ab'igitsina gore abajya cyane bigizwe n'ingano zuzuye biyongera ibiro. Biyongera ibiro cyane kusumba abajya ingano zahinduwe. Kujya rero umukate wuzuye bigufasha kutiyongera ibiro mukavuyo. Kuyongera ibiro mukavuyo ni hahandi umara iminsi witamo nako ni kurya ibintu utigerera. Wewe waraba ukabona uravyibushe, bamwe bakakubwira ngo uratagase, abandi bakakubwira ngo ndamafreshere, muga indani muri wewe wumva nta kigenda, uraryama ntusinzire neza. Lala. Muca mwumva rero yuko bitaba byoroshe. Kujya rero umukate wuzuye biraheza bikagufasha kutiyongera ibiro mukavuyo ugereranije n'abajya umukate w'umweru. Umukate w'umweru uratuma ubyibuha, uratagata mugabo biza mukavuyo gadasanzwe, aribyo bituma umuntu aheza akagwara. Rero ikindi, umukate ugufasha kurinda indwara zibasira imikorere y'umubiri. Indwara rero zibasira gukora k'umubiri, ivyo bita metabolic disease, twavuga nka diabete n'umuvuduko urenze ukabije w'amaraso n'izindi indwara z'umutima. Ubushakashatsi rero bukaba bwaheruka kwerekana ko kurya ibikomoka ku rubuto, ku tubuto tugiye duhinduwe, raffined grain mu Cyongereza, nk'umuceri wahinduwe, za biscuit, ibisuguti n'ibindi biza mu mwanya wa mbere mu byongera ibiro. Gukora rero nabi kwa insuline, ibi bigaca bihita bigutera muri diabetes. No gukora nabi k'umubiri, ibi nivyo rero biza bigutera nyuma yo kurwara diabete n'indwara z'umutima. Diabete ikaza, umutima ukaza, imitsi, ibiki, none bigaca bihamagarana n'ibindi byinshi. Uwo mutima rero uwo mukate w'ingano umara ufasha amara gukora neza no kurinda icyo bita constipation, kugumigwa. Umukate wuzuye w'ingano ukaba ukungahaye cyane ku mafibre, twagiye tubivuga, aricyo gituma ikiganiro kiriko kiragera ku musozo. Ukungahaye ku mafibre, izi fibre rero zikaba zifasha amara gukora neza no gutuma ibiyarimwo amara niko mvuga bisohoka nta ngorane. Iyo amara adakora neza
birangwa no guhorana uburibwe mu nda, kuribwa, bikarangwa n'imyuka bihora byivuga kwa kungene uhora wumva ngo ni igisigo cyo mu nda carakaye, ugasanga wamumenga inda n'umubaro n'umupira, ukaja kwituma ntibize naho, ariko kumva mu nda n'ubundi biratutumba, no kugira iseseme. Murumva rero yuko bitoroshe gufata rero ifunguro rigizwe cyane cyane nayo mafibre, ntabwo ari mu mukate gusa twabibabwiye w'ingano gusa, ariko umwumve ko imikate yose nka yose, bisuguti biki, kenshi uzosanga harimwo ivy'ingano, capati, ibi vya sambusa, byose bigenda bikorwa mu ngano. Ingano ni kirumara kubera isanzwe izwi no muri Bibiliya, biraheza bikagufasha kwirinda no kurwanya ibibazo byose bindi. Nta muntu yoba hadafunguye, nta n'umwe. Niyo mpamvu abantu twakunda gufungura ibintu by'ibifungurwa kama, hakunwa. Abantu benshi bakagenda bihereza ibi by'imyambiro irenze, bamwe bakagenda babyihereza umenga bariko baranwa amazi, za nzoga zikaze ukabona bazishize mu zindi nzoga, ngo bagize umuvango n'ibiki, ariko bakiyica cyane buri munsi, ukayoberwa ko abantu bikunda. Ariko icyo twababwira nk'impanuro ni uko iyo umuntu umwe agwaye mu muryango, burya si waba agwaye wenyine, haba hagwaye umuryango wose. Kuko nimba ugiye muri ho akarede ukaja kuryama, utegezwa kuronka umuntu akugwaza. Hariho igihe barara bafashe, bakarara badasinziriye, bukeye bigasaba yuko nawe aja gusinzira, hakaza uyundi nawe akazogenda gusinzira, hakaza uwundi wa gatatu. Aho rero abandi baba bariko baragemura, uno munsi hagemura umuryango, hagemura iyi nzu, hagemura bariya, umuntu umwe agatera uruhagarara. Ariko rimwe ugasanga bimwe mu byo bagiye barihereza byagiye ari byo bizamura ibibazo by'umubiri. Tuba turiko turafungura n'ibidakwiye, tugashiramwo n'ibikabura ibyo tutafunguye, n'ubundi bigaca biza bigatuma umubiri unanirwa, cagitigu kikananirwa, umutima ukananirwa, ubwonko bukananirwa, ibintu byose bikananirwa kubera umuntu atagenda yirinda, ntanafungura neza. Ugasanga umuntu arekaranwa ibintu birimwo inzoga, birimwo nako imyambiro irenze, idunda ubwonko nyene nkuko muhora mubyumva, ariko warabe icyo yafunguye nta gisa kitanariho, ugasanga atunzwe n'ivyo nabyo bigaca bimara iminsi, ugasanga umuntu yabaye umutamakare, ugasanga byawe n'akana kari feble gutyo, kubera nyene umuntu wese atanga icyo afise. Muca mwumva ibyo ngomba kuvuga. Rero Radio Uhuru izokomeza ibagezaho bino kugeza mutahuye yuko ubuzima bwiza bugizwe n'ibiri naturel, ibintu kama ari byiza kubifata, ari byiza kubibamo bikagenda neza. Mu gihe ubibaye mukabyigisha n'abandi muri famille, ugasanga nk'umwaka uraheze nta muntu mugwaje, urazigene muheza mugaca mushima kuri bonane, usanga ari byiza. Rero mwari kumwe na Ndikuriyo Merance, naho buhindukira. Bye bye, murakoze.